mvuye kuri live kuri Facebook mvuze ati reka ndabereke neza kuri video izokwamaho ukuntu dukora ka gasosi. Mutegereze neza ngoma ndabikore nyene turi kumwe nyene ngaha nyene hama nyene mwibuke no kuyikunda no kwigaburira abandi. Icyambere aho harimo reka ndabereke neza, aho harimo amasereri munsi ya sereri y'umuji ndagiye live kuri Facebook kubayibona mugabo ubu ngoma ndabereka ingene tugateka neza n'amakarote utereramo ngaha aha tugomba dusiramo pavron niyo ndaringezeho gukata cyavuga ati reka ndabasirireho akavideo kazokwamaho kugira nyene bizoze biraborohera namwe igihe mugomba kugateka. Musobora kandi ako kantu kameze nk'intuze nk'agakete gatoyi n'akantu usobora gufyonda ko kugira ivideo yanze saving ndaza gusira ka video ngaha akantu z'agafoto gatoyi ngaha hejuru kugira mumenya kariko kuko hariho benshi bahora batsa banyandika muri commentare ngo ya video yawe igihe rero uyibice urashobora kuyisanga aho nyene wayibice uzohora uyibona. Nima kujya ko kuri TikTok sawa. Hama rero urakata nyene tuza turatora akapoze kugira nyene nze sindabarambire. Urumva aha ndakase makarote amapavro aha nsanza kukongera kubereka turi gukata itomate. Reka rero nsanza yagira n'akamotivasiyo tu nta kibazo. Reka nza ndabayagira n'akamotivasiyo. Kare muri kuri live ndamye mvuga ukuntu ushatse gutera imbere canke ushatse kugira saving ukuntu wobikora. Ndavuze ati igihe ushaka gutera imbere ntiwohembwa ibihumbi 200 ku kwezi ngo ukorese ibihumbi birenga 200 ku kwezi. Ugerageza kubaho munsi y'umushahara wawe. Igihe rero ubaye munsi y'umushahara wawe biroroha igihe ugiye urasigaza makeyi ku kwezi utuzikata itomate ugatereramo. Biroroha rero ku kwezi igihe uba wasizeho utarengeze kuyo wahembwe ku kwezi. Ego hari igihe bigorana, hari igihe ushaka akantu gashasha ukaraba ko wosigaza makeyi, ibyo biragize. Igihe rero utabika n'amafaranga na makeyi ku mushahara wawe bizokugora kugira utere imbere. Bica bigora kuko mu buzima n'ukuri tubayeho kugira tuze nyene turiyungura. Gusoma ibitabo by'abandi banditse kuzuri yigisha ikintu gishasha kira munsi nico kigufasha gutera imbere iyo ushaka gusika. Muri kumva sawa. Hariho n'ikindi ndavuze ko mugerageze kutigereranya n'abandi kuko kuri social media nta muntu asiraho ubuzima bwiwe bwose hariho bimwe yibikira. Rero kira muntu highlightinga bijya bintu byiza niyo mu mutwe wisiramwo ko ubwo buzima ari bwabayemo ukagomba kwigereranya uzosanga uri depressed ugenda kugira kwiyumvira nyene ushaka ivyabo. Urashobora kuba inspired ni byiza mugabo ntibikubuza amahoro kandi nawe uri gukora kugira nyene usike kuri ubwo rwego uwundi muntu uadmiringa asiceko. Twese dutangurira muri bike nibyo twitezamo imbere. Sawa ndakunda ndoza ndabazanira ibiyago ndabibabwiye. Nuko aha tomate haba hasigaye ni tomate gushubutse isigaye kuko bitunguru ndasizemo amapavuro amasereri amakarote ucuwuzutsa ni tomate rero hama tuca tubisirako. Reka dutora agapoza nsanda bibereka mu kanya. Sawa bagabo hama rero ngibi ndasizemo ibitunguru byose biri ngaha. Ikintu cyukora ucusiramo ibirungo
turibuka kakunyu kandabereke ntiwibagire akunyu n'ahandi baragusubiza iyo bagukuye. Kubera igihe ugiye guteka ntubugikenera byinshi. Kamwe katsinda amatora ubona kaheze ndakubwiza ukuri ni danje. Reka ndukurura kandi danje. Murabona rero nduguruye akandi kamagi, aka karyoshya ubuzima. Benshi nibo bavuga ngo kazohava katurangiza, ndakubwiza ukuri uburyohe bwako nuko kaboneka. Sukako gakeyi, aka karungo nako gakunda kuryoha mu muceri, ni nka pilau mugabo ni ibirungo bitandukanye. Urashobora biramota gose, ni ifu rimeze uku. Igihe ugomba uteka ipilau ni sawa, mugabo n'aka gasosi sukako gakeyi kugira nyine bize kuryoha. Ibirungo semo nasiramo agapiripiri, murabizi aka gapiripiri nako kugwaci aka karababa gose. Wirinde kuko uzoza urasiramo ibirungo usiremo gakeyi. Iyi aha turi gukora ya sosi, ansizemo gakeyi kugira niyo ndaba ndi guteka ntikazobe kenshi gose. Aha anza ndongera nkasiramo aka gapiripiri karatukura no kugira nyine isosi ize kuboneka neza, ize gutukura gusa. Kararyosha, karafise nako akantu karyosha. Akako kose rama gakwiye kuko ntabwo kababa gose. Karababa mugabo apana gose, abana barakarya. Mbonye mwenga ndenda gahezeza kakandi. Reka ntomboze kose sizemo. Kakanda gakunda kugateka mu ndya rero murakazi. Benshi murakazi. Afise ibindi sashe nsanza kugurura mu kanya ngaho. Nuko susera nuko aha rero ko wasizemo umunyu n'ibirungo, utusuka kw'amazi makeyi na hene makeyi yabaye, kuko nyene ibi bintu navyo biraza kuvamo amazi. Ibi ntitugomba ko biza kumera nk'ibizoborotse, tugomba ko isosi nyene iza kumera nk'iyivuze. Tusirako umurumyo rero tuteka. Nuko teka ucubora kora bindi, ukilininge, woza amasahani, ivyo byose urashobora kubikora. Murabona ya sosi iri ready. Hasigaye kuyifyonda iyi sosi. Bagabo nimuze rero ndabereke ukuntu ya sosi rero ndayitetse. Ubu ngomba ndayifyonde n'aka kuma. Ndabereke neza. Utusiramo aka kuma cyangwa ugasira muri blender ugafyonda ugenda uvanga mpaka yibaye isosi. Reka ntore pause ndabibereka niyo ndaheza, sindabasakurize. Bagabo aha rero ndapanze neza, bafyonye n'ubu risigaye rimeze nk'isosi gusa. Bumbano akakumu gakura kuku aka ni kamusiramo ako woza naka kura ku isosi yose. Murabona aka nakatambi nyene kabi musinga
kubavangamo n'ikinorovege. Iyi sosi rero ni ya sosi tuca tubika aha ngomba nkureko nkeyi kubera ngo nteke ndaberetse ibyo ngomba nteke hari akabido ndagize mugabo iyi ngomba rero ndayiteranye iyo turindira ihore utuyisira mu tubox utusira muri konjerateri igikonje gose iramara amezi 3 ane muri konjerateri imwe ikonje imeze nka barafu mugabo ugomba kuyibika muri firigo isanzwe naho ufize nk'urubanza ni misi 3-4 nturenza yiri muri firigo isanzwe imisi 4-3 uko sawa mugabo muri konjerateri amezi 3 sawa sawa.